munsi dushikana ku Buterere no mu Ngagara ahasanzwe harerewe abana ba Ntahonikora. Aha twaciye ni ku Buterere ku rugo rw'umupfasoni umuvyeyi w'abana batanu naho tabasanzeho bose. Twamusanze ariko ategura umwana wiwe asanzwe afashwa n'ikigo citwa Sebum cegeranije abana bahora birwa ahasanzwe hatabwa imicafu ku Buterere kiraheza kibasubiza ku ishure. Kwirirwa mu iyarara tukarya ivyo dukuye mu iyarara. Hari igihe twatora ibijumba harya mu iyarara tugafungura ivyo irya miceri basigaza ibintu byose twatora harya nivyo twafungura. Abo bavyeyi bamaze kuza bakadusanga mu isetemo baratubaza kuvyerekeye abana ko jewe abana bose twazinduka twese tugenda mu iyarara nta mwana yiga niko guca bafata Yvette baramwandika bamutwara muri Yusubu batangura kwiga. Twaciye tubandanya aho abo bana bazindukira bagategura ivyigwa bakagaburirwa hanyuma bakaja ku mashure atandukanye bigamwo. Nkuko Bernadette Nahimana yize ivy'inyifato akaba akora muri ico kigo abivuga, abana barashobora kuzira ukutamenya ko abavyeyi gutuma badashobora kwiyumvira ico bakura mu buzima barimwo. Ugasanga bakumva ko ubuzima bwabo ari ubwo kubaho batora mu iyarara abandi baja gusega. Mugabo dutangwe kuza turabaha inyigisho zo kubahimiriza kabya tubuzima subwo ubuzima subwo kuja kutora mu yarara kugira ngo ushobore kubaho ushobora no kwiyungunganya. Benshi bagiye barabivamo buhoro buhoro baradandaza utuntu bateba baraheza baravamo. Nako ndavuga rero kintu catumye mu yarara bajayo icambere n'ukenego ariko kandi mukutaba barakanura ngo babone ico babwirizwa gukora. Aha kuri iki kigo abana barafashwa bakaronka ibifungurwa bagategura ivyigwa hanyuma bagataha. Twaciye tuja mu kigo citwa Fed nishira hamwe ry'abakenyezi bagiye hamwe batora abana 13 ba Ntahonikora barabarera babaha vyose. Twahuriye n'umwe mu bavyeyi ahafise abana. Kubera bivanye n'uburyo buke nari mfise bw'imibereho ukuntu bari babayeho uko nabona ko bitanyorohera kubigisha sanzwe mfise n'ubuzima bubi bw'indwara. Hanyuma Madame Shana aravuga ati aba bana ndashoboye kubagufasha nkabakorerera nkabigisha nkabakorera byose. Abana bavukira mu bukene niyo batagiye mu ibarabara abashoboye kuja mu ishure birabagora kwiga neza kubera baba babwirizwa kwibako mu kurondera ico babeshaho. Nariga gusa ntibyagenda neza nta bwenge narinzi kuko bivanye n'ubuzima cyatuma rero ntabasha kwiga neza. Mu bisanzwe umwana yavuka ntatora umuryango avukiramo umwana yisanga yavutse abari ugasanga bavukiye mu muryango udashoboye kubaha le minimum de son droit de leur droit agateka droit à l'éducation niyo minimum wo umwana uzana umwana atakintu na kimwe azi ukazana umwana aronka 38% 28% inyuma y'umwaka umwe gusa umwana akaronka 90%. Urumva yuko quelque part uwo mwana yagira ferubi. Abakenyezi bahanura ko umuntu wese ahari yokora uko ashoboye kugira ngo umwana abeho mu gateka kiwe. Kugira ngo umwana abeho neza ategezwa kuba afise umuryango papa mama kandi bazi canje ico bajeje. Ndabivuze gutyo kubera ko abagabo babonye bitameze neza baratingo zabo bakagenda. Rero ikintu ca mbere utugira cyo kugira ngo ukingirwe umwana atangura gukingirwa mu muryango ico ni ca mbere. Ica kabiri mu kibano uyu mwana amaze kuja mu muryango ariyo yakingiriwe wa mbere hambere hanyuma akaja ku ishure protection novuga totale. Rero agateka k'umwana twari dukwiye kukagwanira kandi umuvyeyi ntaravye ko umwana nakuye mu nda. Oya umuvyeyi wese ahari agira iryo shaka ryo kugwanira agateka k'umwana